Bakunzi bakazoza FM kaze kandi muri kino kiganiro itegeko ni gice ca kabiri c'ikiganiro itegeko aho tuza kuvuga amategeko agenga akazi n'agateka k'umukozi hano mu Burundi. Nkuko mubizi mu ndwi iheze twarakiganiriye ku gice ca mbere aho twahimbaza itariki ya mbere Rusama twahimbaza umunsi mukuru w'akazi n'agateka k'abakozi hano mu Burundi. Yamara reka dutangure n'ijwi rya Mashandari Emmanuel asanzwe arongoye Konapes na akaba ari anicegera cishira hamwe rihurikiyemo abakozi yitwa Kosesona aho atubwira abakozi uno munsi uko bameze na cane cane abigisha agateka kabo akatubwira uko vyifashe hano mu Burundi. Reka tumwumviritse. Mu Burundi wacu novuga nti hari n'abatumaze gutera kubera yuko mu minsi heze barabona yuko hariho kutumvikana cyane kw'abakozi n'abakoresha babo na cyane ko byava ku kuntu abakoresha wamenga benshi cyangwa gukurikiza amategeko. Umwana ashaka ubundi turabona ko hariho abakoresha benshi usanga ari bashasha muri amabanga bajejwe, hanyuma mugabo ntibace bitaho kumenya amategeko ajanye n'ayo mabanga babahaye. Usanga rero kenshi usanga ariko baraciniza abakozi kubera bamwe batabizi, abandi nabo usanga ingengo babigira nkankana. Rero ukuntu byifashe tubona yuko hirya no hino mu buzi hariho ingorane zimwe bakunda kudushikiriza twe duserukira abakozi cy'amasendika aho batwereka yuko aho usanga hari abakozi akarenganywa n'umukoresha wiwe, aho usanga mbere twe nko mu gisata c'indero ariho mpereye ako niho nzi cyane. Turafise bagenzi bacu bigisha benshi cyane hirya no hino usanga barenganywa n'abakoresha babo, kandi ugiye gusoma neza amategeko kutwe tugirwa n'iryo teko bijya bita statut général des fonctionnaires, ugasanga hariho ingingo nyinshi abakoresha benshi batazi. Ikindi dukunda kubona cyane mu kazi nuko abakoresha bakunda gusoma itegeko bagomba guhana, kandi rero batarisoma nabi kuko arisoma yihuta akarisoma nagashavu. Usanga rero iyo ikintu gikoze ugikoranye ishavu usanga bice bitera ingorane. Hanyuma ikindi duhora kubona kenshi mu kazi nuko burya kugira haboneke umwimbu nuko habaye ibiganiro, nuko habaye umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha. Rero iyo habaye amatati nk'ayo honye turabona yuko umwimbu uca mutoya kuko umukozi acakora atagororokewe. Hano akagarorero nk'abigisha uzubona ngo aramuhagaritse agacamara nk'amezi nk'ukwezi amezi abiri ateka arakora kandi atamwigisha yabonetse amusubirira. Abana nibo baca bagira ante baca kwa mu mporero. Ibyo ni ibintu baze kubona cyane. No muri aba bigenga tumaze kubona imanza nyinshi abantu abakozi baraburana kandi bakaranitsinda rimwe ahantu batanga nk'akarorero cyo gisata bishasha byo gusize no kwibwa neza muri Leo harabayeho barenganije abakozi bahereye kubaserukira abandi mu masendika baraburana baratsinda. Ubwo urumva muri uwo mwanya muba muri zuguru bituma umwimbu utagenda neza. Ubundi hoho cyo dushima gikomeye nuko ubu hagiyeho umugwi w'igihugu uhuriyemo abakozi abakoresha n'abaserukira leta, mu gifaransa bita CNDS, uvuga Comité National de Dialogue Social. Iyo rero nisige yakira amatati kenshi yo igejwe gutatura canke gukinga. Iyo rero turamaze kubona irafasha cyane imbere yuko abakozi bitura ari masentare ajejwe akazi. Uwo mugure waje gufasha cyane nka twebwe nko mu gisata cy'indero waradufashije gose kuvangira ngo mu 2012 murazi yuko hari ibintu byinshi bagenda turasaba leta ntiyabitworoherezamwo, hanyuma twitura umugwi ureza uratunganiriza. Mbere no mwaka uheze hariho ikibazo cabyutse mu bushinganje bw'indero aho bafashe ingingo yuko kugira ngo abigisha bashoye kubaho uburenganzira bwo guhugurwa bavuze ngo bazakora ikibazo. Dusanga barenze ingingo nyinshi muri abana ifise iryo tegeko rigenga abakozi ba leta na cyane yibona ingingo ya 71 22 yo yivuga yuko umukozi wese nyuma y'imyaka 5 yateza kuronka uburenganzira bwo guhugurwa. Mugabo kandi ataco basabwe mugabo bobo baca baza ngo banze gukora ikibazo
imbere yuko urongo ubwo burenganzira bwo kuja guhugurwa murumva rero ngaho onye bariko honyanga amategeko agateka k'umukozi barenganye n'amategeko amugenga. Twebwe mu bijanye n'ibijanye n'akazi turabona yuko bagerageza kuko nk'iwacu mu gisata c'indero turafise ihuriro mpuzamasendika yitwa CSB. Iyo onye irafise umushingwamanza rero aramaze kuja kuburana imanza nyinshi zibera hagati mu gihugu. Aho rero turabona yuko hari akantu kanini agahaze gose urya iteko rirabaho abakora nabi n'abarikurikiza ko tumaze kubona yuko usanga ari umwigisha yarenganijwe hanyuma yitwaye no gufunga bagapfungwa bitwaye ushingwamanza akabakurikirana mugabo tukabona bigorana mugabo rero n'izindi tugira imana zashoboye gucika ahantu bakaroro nk'ayi Bubanza ari abigisha bashika 9 bigoze no gupfungwa hanyuma umushingamanza aragenda arakurikirana imanza za urubanza rwabo hama barapfungurwa mumva aho rwagenze neza mugabo n'izindi usanga zifata umwanya muremure ugasanga rero umukozi twebwe rero igitangaje nuko mubigisha tumva bafakwe kandi bapfunzwe tukimva none amakosa y'akazi bayagize ku buryo yoca aja mu gasho nayahe nuko rero tubona yuko usanga imanza zimwe usanga bazihindukije bakazita ukundi ugasanga umuntu ikazira ivyumviro vyiwe mugabo bakaca bicisha mu kazi umuntu aravunja kandaze nk'umwigisha gushikora muza apfunzwe mu Ruyigi nk'uyo onye wumvirije ivyo akubwira n'ivyo apfungiwe nako bidasa byerekana yuko rero abakozi mu kazi bakunda ko bahohotewe cyane. Murumvise rero ico ashikirije uwo asanzwe aserukira abakozi na cyane abigisha muri studio. Rero sindi jenyene turi kumwe n'abatumire abo twari kumwe mu ndwi iheze, reka ndabahe akaze batangure babidondora kandi kugira muyage nabo musanzwe muzi. Nitwa Diane Keriremesha umushingwamanza w'Ibujumbura, nkabandi umunywanyi wa association yitwa Bira. Murakoze cyane kwa mwasuye kudutumira. Jenny Maître ni Leonidas narisanzwe n'umushingwamanza, nkaba ndi mu rwego rw'Igitega, ariko kandi nkaba ndi n'umunywanyi w'iryo shirahamwe mwumvise ryitwa Bira. Bira ni mu mfunyafunyo y'icongereza, ni shirahamwe ririmo abashingwamanza bataragira imyaka myinshi cyane. Bari mu kazi. Bari mu kazi. Yego. Murumvise ico aserukira abakozi na cyane abigisha avuga, murumvise yuko harimo cyane abapfungwa abatarenganurwa mu magateka kabo. Jewe nagira ndababaza akabazo ka mbere, ni ryari induru zitangura hagati y'umukozi n'umukoresha bituma amasezerano ashobora guhagarika canke akanahindurwa? Murakoze. Nko twari twabivuze mu kiganiro giheruka, arashobora kuba amatati hagati y'umukozi n'umukoresha. Hanyuma kandi ayo matati nko twabivuze amategeko arafise ikintu ayavugako. Rero keshi ibintu bija kumera nabi iyo batabona co kimwe amategeko. Yaba amwe y'amasezerano canke iri tegeko muri rusange isanzwe rigenga akazi. Haraho umukozi mukoresha ashira mu ngiro nabi itegeko. Canke naho ugasanga ntihanagisunze. Nko mu guhana umukozi igihe akoze ikosa kanaka, ugasanga dufata muhanije nk'igihano kirengeye cane iciryo kosa ryateza guhanirwa. Kuko nk'amakosa atuma umukozi yirukanwa burundu, twarabwiye yuko ari amakosa ibyo bita mu gifaransa les fautes lourdes, kandi umukoresha niwe araba iryo kosa ngene ringana. Gusa umucamanza ashobora kumufasha bigeze imbere y'ubutungane akavuga ati iri kosa ntikumbure ntiryari rikomeye cane. Mugabo mu bisanzwe bihera ngaho aho usanga umukoresha ashobora kutisunga itegeko canke naho akarisoma kutariko kubera kutamenya. Aho rero niho hakunda kwa niho bihera mu bisanzwe. Biranashikaho mbere usanga umukoresha ashobora kugirira inzigo umukozi, akamugirira inzigo hama kagomba kuca muhanisha amategeko, mugabo amategeko ntaja kwinjira muri ya nzigo yiwe ngo amufashe, uje usanga keshi yavyononye. Nico gituma umukoresha mu bisanzwe yarakwiye no kuba ari umuntu
ameze nk'umuvyeyi yego kubijanye n'ingene kumbure aja ateza kumuhana n'ico umukozi yahanywe nabi yokora ngiye ataza kubishikira yego je mukongera ko nibaza yuko hariho no kutumva nkuko yabivuze ushobora gusanga umukoresha atazi ivyo arimo ugasanga ntaramenya ahari nk'umuntu bakuye yahora afise igiti gitonya baca bamushira bamuha igiti kininiya ugasanga aravye igihagararo ciwe we nyene muri we akiyumvamo yuko bariko baramusuzugura rimwe na rimwe birashika aho aca ashaka guhana umukozi ataravye amategeko rero ivyo biratera impari kenshi hagati y'umukozi n'umukoresha ko aba yumva yuko bamusuzuguye yego n'iryari rero nkuko nenda yababajije n'iryari bahagarika burundu amasezerano canke bakayahindura sivyo mwotubwira processus dohereye kuvuga ryari amasezerano ashobora guhagarikwa burundu umukozi akirukanwa burundu ni ya makosa n'amakosa ni ya makosa aba yakoze kandi bakahagarika haba swat faute lourde canke yakoze novuga nti bakurikije za ntambwe zose atubwira hariho n'igihe ushobora gusanga umukozi n'umukoresha bumvikanye hagati yabo ko bashobora guhagarika amasezerano nico kirashoboka none processus rero yayo ni ryari ibigenda gute yego reka duhere kumbure makosa ashobora guhagarika amasezerano burundu ariko kandi ngarutse kuko mugenzi wanje yavuze yuko ni kimwe dayere mu bintu vyiza bishasha biri muri itegeko rishasha ivyo bita la séparation négociée umukozi n'umukoresha bashobora kumvikana bagaheza amasezerano umwe wese akagenda atangorane reka rero ngaruke mu gihe amasezerano ashobora guhera kubera ikosa ry'umukozi iyo umukozi akoze ikosa icambere umukoresha yihutira ni ukumuha uburenganzira kwisigura icyo twita droit à la défense ivyo navyo vyerekanwa n'ikete ateza kumwandikira kandi hano bavuga yuko mbere itegeko ribigira n'itegeko mu isanzwe camwandikira kugira ngo yiregure kuri ayo makosa abari karamwagiriza umukoresha twarakivuze nico bita demande d'explication hanyuma rero umukozi akiregura bivanye n'ivyo ariko baramurega hanyuma rero kandi agasubiza inyishu umukoresha hanyuma umukoresha rero agaca araba inyishu zatanzwe agaca ahitamo icokorwa yego ahitamo icokorwa agafata ingingo nimba ariyo kubireka canke kumuhana iyo sanzwe rero habaye ikosa hanyuma ikindi gikomeye mu biteza gukorwa kirazira yuko umukozi akugwa ku munwa ngo mbwire ngo gena ntuzogaruke oya ico ni kizira cane kumukoresha naho hariho abahora babikora mu bisanzwe ateza kwandika ikete rimukura kandi akavuga nico yamukuriye ni naho n'igihe bizoshika uwo mukoresha yumva yarenganijwe mu gihe azoja kwitwara nico umucamanza azofatira azora bati mbega irikosa bamukuriye mbega ryarijanye n'iki gihano mbona bamuhaye canke hoho nikosa risanzwe ritegekanijwe n'amategeko kuko urumva n'umukoresha arashobora gufata ibintu akabyita amakosa kumbura atari amakosa naho rero rumva ivyo bintu bibiri biteza gukorwa ubwa mbere abanza akamubwira akavyisigura ko hanyuma ikigira kabiri asanze ariko sa rishobora gutuma yirukanwa burundu agaca amwandikira ikete ntamwirukane ku munwa akabazo nagira ndakubaza sina kandi iyo bavanyiko ni nayahe mabwirizwa nibaza ko atamukura nk'uko umenga akuye nk'uko yaraje kubivuga akuye umukozi wo mu nzu yirukanye umukozi wo mu nzu nta canditse nta kivuga ati twarakoranye nta nibihe bintu ategereza umukoresha ategereza gukora kugira avuze ati turahejeje amasezerano bayi urumva yavuze ko ari ibintu bibiri hariho abavana bavyumvikanye abo bavanye bavyumvikanye umukoresha arafise ububasha bwo gutanga ivyo twita amandamnité ayo nayo ari mu bwoko bubiri hariho indemnité de préavis aho igihe umukozi yamusezeye akambwira ati je ndagiye mugabo aho iyo préavis ayitanga ari uko ari umukoresha yasavye yuko uwo muntu agenda kuko ari umukozi agiye nta mantuze wewe ni watanga préavis akagenda nta mafaranga bamutekerera mugabo ari umukoresha amwirukanye aramuha iyo indemnité de préavis kuko abamwirukanye atamuhaye ikiringo co kwitegura akongera akamuha na indemnité de licenciement
ivyo bintu bibiri nivyo aronka. Ikindi naco iyo amwirukanye kubera yakoze ikosa aho oye ntaca mutekerera ni vya bindi twavuga yuko baba bamugiriye licenciement pour faute lourde aho nta na kimwe amutekerera. Ego mu mategeko rero y'akazi ndabizi neza ko hama hariho utugenda neza n'ibigenda nabi. Ndifuza ko mutubwira mu mategeko y'akazi agenga Burundi mbega nibihe bintu bikeyi canke 2 3 4 bishobora kuba ari ibintu uno munsi ari intambamyi ituma bamwe batarenganurwa mu kazi kabo. Bo murakoze ibintu bishobora no guhindurwa uko turazi ko amategeko ahinduka abana nkiriri hari ni ryo mu 2020 sivyo ariko yasubiriye iryo mu 1993 urumva rero irashobora no guhinduka nibihe muri mwebwe ibintu mubona bishobora uno munsi ari nk'ibibazo bikwiye gusubira kwigwa neza muri ayo mategeko kugira umwe wese yumve yuko ashigikiwe canke atunganirijwe canke akingiwe n'ayo mategeko. Bo murakoze cyane. Burya amategeko mbere hafi yose ni gake cyane ashobora kuburamo utunenge kuko n'igikorwa c'umuntu umuntu arafise ahagarukiriza kandi ntashobora kwiyumvira ibintu byose bizoba muri kazoza kandi ibintu birahinduka kenshi. Yego kandi biranahinduka murabona ibintu bigenda birahinduka bivanye n'igihe tuba tugezemo. Rero muri iri tegeko ry'akazi nivyo harimwo ibyo bita lacune n'utunenge ushobora gusanga mu itegeko ariko bishobora no gukosorwa ariko cane dukunda kubivu iyo bikunda kuzana ingorane niho kumbure dushobora kuvuga tuti twagira n'ivyo bita ama plaidoyer tukandika ko twege turakunda no kwandika kugira ngo kumbure abazofata amategeko bazobifatire ko mu gihe kindi kizoza. Ikintu reka mvuge bikeya ko muri itegeko rishasha ikintu kigaragara nuko urona itegeko ritowe hariho ayandi mabwirizwa aja kurifasha gushirwa mu ngiro neza ico bita texte d'application. Rero ikintu kigaragara nuko ayo mabwirizwa afasha gushira mu ngiro itegeko no kurakunda guteba cyane. Ubundi ryategerezwa kuba hajya rigiye mu ngiro nayo mategeko bikajana mu ngiro ayo yandi nakubwiye kesho usanga ari amategeko afatwa n'abashikiranganje ibyo bitare les ordonnances ministérielles. Rero arakunda guteba iyo habaye ikibazo rero umuntu ateza gukoresha ayo mategeko ugasanga barahantu ibyo twita dans l'impasse kandi kesho umukozi niwe hagirira ibibazo ugasanga kumbure ryari iteko ry'umushikiranganje riteza kuvuga amahera kanaka bateza guha umukozi mu gihe habaye ibi nibi mwe ugasanga ntaririho bigaca babura rero ico bafatirako n'ayandi mategeko rero y'abashikiranganje ateza kwerekana ingene iryo tegeko rikurikizwa. Ivyo rero n'ukuri arakunda guteba cyane. Nk'ubu nk'iri tegeko risanzwe rikora kuva mu 2020 hariho amategeko rivuga y'abashikiranganje n'isaha tuvugana atarafatwa. Ico rero n'ikintu kitari ciza na gatoya kandi kiza gucinyiza umukozi nkuko nabivuze kuko niwe kesha bihomberamo. Hanyuma izindi ngorane nkuko nari nabivuze ziza gufatira cyane ku kuntu itegeko rishirwa mu ngiro nabi. Ivyo yabivuze mashandara ati bugi itegeko rashobora kuba ryubatse neza ariko barishira mu ngiro ni kibazo. Ego kabisa. Ivyo navyo ndaza kubaha akarero gatoya nari nabivuze tugitangura keshi abakoresha ntibagira ikintu twita mu gifaransa la culture du respect de la loi. Kuko yaba bafise uwo mugenzo kubaha amategeko naravuze nti bateza kurondera umuntu ateza kubafasha gushira mu ngiro ayo mategeko. Hano vuga cyane nivyo hari amashira hamwe vraiment yabikoze ararondera abavoka ibyo bita les avocats conseillers bagasinya ibyo bita contrat de fidélité imisi yose agize ikibazo kijanye n'amategeko agateza kumurondera. Ivyo rero mba ari abakoresha bataravyumva. Wewe yiyumvira ngo jewe aravye kumbura ibindi bintu yize agaca yiyumvira ngo yoshobora gusoma itegeko ngo akaritahura agaca afata ivyo nyene. Ivyo rero n'ingorane zikomeye cyane kandi nkuko nagumye ndabivuga abakozi nibo bahombera kuko urumva aca afata itegeko akaryapirika kutariko hanyuma rero akaba arahejeje guhonyanga agateka ku mukozi. Ivyo rero naho nagomba ndakwire ko n'abafise abo bavoka hari hafata ingingo batabanje kubabwira
nk'ubu ugasanga umukozi arigeneye gukura umukoresha arigeneye gukura umukozi ku bw'imvo kanaka atabanje kubaza umwavoka ati mbega umbonera iri kosa yakoze rishobora kujana n'iki gihano cyo gukurwa ugasanga apfuye kubigira uko nyene atabanje kubaza umunyamategeko hariho n'ivyo bafise ibisata abo twita conseiller juridique mugabo bajyana nabo nyene burya barafise ahantu bagarukira twebwe kubera dusanga tumenyereye ibintu dukunda kuja muri sentare kuburana turazi cane ingorane aho zikunda kuva mbere reka subira inyuma gatoya no mu gukora amasezerano y'abakozi ubundi umukoresha ntiyarakwiye kubikora atari kumwe n'umuntu w'umunyamategeko kuko niwe aheza akamenya amasezerano yisunga amategeko ngene abameze rero benshi bapfa kubigira uko nyene ugasanga abakozi nibo bahahombera ndaza kugaruka kumbure kuvuga ikijanye hariho iyindi ngorane iriho iri teko ryaragerageze kuyikosora yari ngorane ijanye no kumenya mbega umuntu umukozi ahohotewe bamuha amahera angana gute mu itegeko ryahora ryo mu 1993 by'ukuri ntiryari ritomoye neza ibyo bita les dommages intérêts ntiryatanga icyo no kwita une formule ngo bavuge ati umuntu yarenganijwe hakaba ico twita mu gifaransa licenciement abusif ati aronka ibintu bingana uku nuku iryo tegeko by'ukuri ntiryabitomora nico gituma hagiye haraba ni n'amategeko n'ingingo z'ubutungane zifasha ivyo bintu muga nazo nyene zahavuye bigaragara yuko nivyo bitari jurisprudence byahavuye bigaragara ko nazo nyene nk'iryari ryarafashwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa aho hari mu 2014 bavuga ngo babahe amezi 6 amezi 6 ku myaka koze amezi 6 mu ifasa bavuga ngo 6 mois de salaire par année presté par année presté iyo naryo nyene ryahavuye rihava iyo sentare nyene yahavuye yisubirako kuko yarabona ko biriko bikurikizwa nabi alors rero ico nayiko ndavuga iri tegeko nk'akanenge kandi twovuga mugabo reka manze mvuge kameme yuko yaje ryaratanze formule riravuga ingene ayo mandamnita harugwa hariho une formule mathématique iri claire mugabo ico ndageragereza nuko zangorane zaba kubera rya tegeko rya kera ubundi jewe kubganje bari kuvuga yuko iyi formule kumbure yo bona yikoresha no muri ayo matati yagiye araba kera mugabo ntaco yivugako no kuvuga la loi ne rétroagit pas kwiki boishiraho kugira igende kumanza za kera mu bisanzwe iyo ugomba gukemura ikibazo kihari harabaho ivyo bita exception mu bintu by'amategeko kumbure bari guca kumbure bafata ngira ngo bakaduza sinzi canke bivanye mugabo si vyiza yuko haba ico twita vide juridique ngo abantu baburi ico bafatirako nuko bwa yuko izo ngorane zatewe n'iryo tegeko ritaboneka neza muri ivyo bintu n'ubu ziracahari kandi ni nyinshi cane naho rero urumva ndavuga ntiri teko ryari kugira ico rikoze kumbure kugira ngo izo ngorane zigabanuke reka mbedageza hano jewe ngira ndabe kubijanye n'abakenyezi iri tegeko rihari ni ryari rihari imbere novuga ko rikumira gatoya abakenyezi kubera yuko riravuga yuko iyo umukenyezi yibungenze amasezerano y'akazi ashobora guhagarara ahagaze umukoresha amuhemba igice ikindi gice akagihabwa na novuga organisme umukoresha aba yagiye kumwashyuhamo aho rero je numva umengo hari akanenge kuko hari igihe usanga umukoresha atagiye kumwashyuhisha muri organisme kenshi iyo organisme usanga ari nka INSS canke iki ugasanga amafaranga bamuhaye si amafaranga afatitse canke ugasanga na INSS ivuze ati kubera iki jewe no mwanda mwiza canke iki donc numva harimo agahaze ko kumva umukenyezi ahagarizwe mu kazi kubera ngo yoba afite inguvu nkenya canke iki abaya ahohotewe baranavuga kandi ko umukoresha ashobora kumuhindurira akazi nk'ubu yarafise post akoramo akayimukuramo kubera ngo adafise inguvu canke ikindi urumva hagati aho umukenyezi arahohoterwa gatonya rero nkavuga nti nimba umukoresha abona yuko umukozi naho aba yibungenze
ashobora kumuhemba akamuhemba yose biba ari vyiza kuko kumurungika ngo genda uriya guhembe umengo harimo agahazi ego amasaha ndabona ariko araturega iminota yagenewe ikiganiro ariko araturega ariko munyemerere nitwo bivuga vyose igitabo ni kinini cane iki cari gice ca kabiri munyemerere tugarukirize ngaha sivyo mwatubwiye vyinshi mwumvise ibisanzwe bihari uno munsi mu mategeko y'akazi n'abakozi sinzi ko ari akajambo kanyuma mwogenda mushikirije kugira durangize kino kiganiro bo akajambo kanyuma reka ndakamvuge ku ruhara rw'umukoresha hano mvuge no ku mukozi ngo magaruke hahandi mvuga nti umukoresha by'ukuri arakwiye imisi yose gufata ingingo akarondera umuntu w'umunyamategeko akamugira inama ntapfe ingingo afatiye umukozi kuko n'abanka kurondera abo banyamategeko kuko kumbure biyumvira ngo amaserivisi yabo arazimvye mbona ivyo amaserivisi y'abavoka ntazimbutse cane mugabo ashobora gukora ibintu bishobora kumutwara amahera menshi cane aruta namwe yari guhemba umwavoka aho ni kuri ku ruhara rw'abakoresha ku ruhara rw'abakozi naho imisi yose umukozi ashitse ahantu haba mwishira hamwe canke ahandi hariho hose ni vyiza cane ko yihutira kuraba amategeko akayasoma ivyo adatahuye akabaza nk'ubu hariyo nk'abakozi bakunda kujuragirika cane iyo hageze kwitwarira umukoresha ugasanga abanje kuja nga hariho urwego rwo mu bushikiranganji bujejwe akazi ivyo bita urwego rw'ubugenduzi rurafise ikintu rufasha mu bintu byo gukemura amatati ariko kandi amategeko ntavuga yuko si ngombwa urashaka kugwitura canke ntugwitura ukitura directement sentare rero kubera kutamenya hari abantu bakunda kujurakirika nabo nyene rero abo bakozi hagize icapfa n'umukoresha wiwe byukuri nabo nyene bogerageza bakaraba abantu baza amategeko kugira ngo babafashe ashaka kujuragirika muri ivyo n'imisi amategeko avuga yo kwitwara igatebe ikamuherana hamwe agenda imisi yaraheze sentare gacimubwira ati naho utwituye n'ukuri ntaco tubiri bugufashe kubera igihe cyo kwitwara caraguheranye rero ntarangiza avuga nti yaba umukoresha yaba umukozi barakwiye kwitura abantu baza amategeko kugira abatunganirize bakagenda barabafasha mu kurangiza ndangiza nka kujya nayo navuze mu kiganiro giheruka ni guhimiriza abakoresha n'abakozi yuko bogerageza baraja hamwe kugira bumvikane ingene bokora neza ntibame mu matati kuko amatati atanguye nta umenya ryari ahera imisi yose umuntu aratangura muga ntabazi ryaraheze kuko bishobora gufata umwaka umwe 2 3 canke 4 umuntu ariko araburana rero byo bavyiza bashoboye kuza baraja hamwe bakarondera inyishu z'ibibazo zabo hakiri kare batarenda baraja mu matati maremare yego nuko bakunzi mwariko muradukurikirana ni hano tugarukije kino kiganiro igice ca kabiri c'ikiganiro itegeko mwakoze kubona mwaduteze yompi nshimire abatumire bacu kubona mwatwitavye nizere yuko nikindi gihe muzosubira kandi mukatwitaba murakoze cyane reka rero bipfurize kubandanya mukurikirana ibica kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo dusubire ku munsi wa kabiri naho utaha Kazoza FM, be your own boss.